Umunsi wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru wahimbajwe kuri uyu wa kabiri mu Burundi nk'uko vyariko biraba n'ahandi. Ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru bukaba bwarifadikanije n'abandi muri ivyo birori bunamenyesha ko igisata co kumenyesha amakuru cateye imbere, eka mbere n'ishirahamwe RSF rikaba ryashize Uburundi mu kibanza c'117 buvuye mu kibanza c'147 mu mwaka uheze. Hano mu Burundi twovuga yuko urugero rw'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ruteye ku ntambwe nziza cyane rwose, ndetse n'amashyirahamwe mpuzamakungu yahora avuga nabi igihugu c'u Burundi mu bijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru arahaye aremera yuko hariho intambwe. Nkuno mwaka Uburundi ayo mashyirahamwe hano nka Reporters sans frontières yatanze ikibanza c'107 mu gihe mu mwaka uheze twari ku kibanza c'147. Ikindi cerekana yuko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi buhari nuko ukuntu tubona ku munsi ibinyamakuru bigenda bivuka ku bwinshi. Ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi buriho, kandi noneho kira murabona mu myaka iheze nko kuva mu mwaka wa 2020 murabona yuko nta ngorane na zimwe zigera zivugwa hagati y'abamenyesha amakuru hamwe n'inzego z'igihugu. Ubwo bwigenge bwo kumenyesha amakuru buvugwa bukaba bukiri kure nk'ukwezi nk'uko bivugwa na Innocent Muhozi arongoye Televiziyo Renaissance. Abamenyesha amakuru bakaba bakorera ku gitsure ca bamwe mu nzego z'umutekano n'imbonerakure. Muhozi avuga ko kibanza cahawe Burundi atari cabwo. Ntashobora kuvuga ngo ibintu bisigaye bigenda neza kubera ata bibazo vyoba bikiri hagati y'abamenyesha amakuru na leta. Twese tuzi ko ata bibazo biriho vyeruye kubera iterabwoba ryabaye uburyo bwo kuyobora igihugu. Abantu barategereye neza ko ukoze ivyo leta idashaka bakwica, bagufunga, bagutoteza cyangwa ukaburi irengero ry'iwawe. Ibi byashikiye Bigirimana Jean bamenye bamushize, kandi tuzi ko yafashwe nabo muri mu nzego za leta. Nibi byashikiye Nkizabahizi Christophe Musanzi muhira bakamwica n'umuryango we wose, umugore, abana. Umuvugizi wa polisi akavuga ngo hari abari bateye 5 bishwe, abo nabo wari umuryango wa Christophe n'umugore wiwe n'abana biwe. Ikindi cya kabiri, Tele Renaissance RPA n'ubu zirica mu minwe y'abapolisi, kuko ingingo ya Procureur General yabuza ko dusubira kuzegera n'ubu yongingira icariho. Icya gatatu, nikihe gihugu gifise abamenyesha amakuru bahunze bagera 100 nk'u Burundi? Nta na kimwe ugiye kurondera ku isi cyangwa cyaba kiri usanga gifise intwaro mbi nk'iri mu Burundi. Nikihe gihugu abamenyesha amakuru bacibwa imanza za ngondagonde zo gufungwa guherayo kindi muri ako karere nk'u Burundi? Abamenyesha amakuru 7. Kuvuga rero ko bimeze neza byo kumenyesha amakuru mu Burundi no kubesha abantu, kandi nta murundi avyemera. Bo baba bari kuri batabizi barashaka kwibaza ngo nivyo, mugabo uri mu Burundi wese arabona uko bimeze. Ejo bundi habaye conference de presse ya Paraseme na Uricom, twarabonye ko byagenze. Polisi yarinjiye ngo hagarika. Uko niko kumenyesha amakuru kumeze neza mu Burundi. Mu bisanzwe bahora batemera ivyegeranyo bya RSF no munsi ko yitwa ko yabateye amashurwe, bayifashe nka reference nk'urugero rwo kwerekana ko bigenda neza mu Burundi. Ariko na RSF ntiturategera namba icatumye bakora ivyo bintu, kuko ibintu si ibyo tuvuga dukuye mu mutwe. Nibaza yuko urugendo rwa RSF natwe tuzowibaza, tuko turakora byangombwa byo tubibaze, ntirwumvikana namba kandi runateye isoni. Kadabivuge neza runateye isoni, kuko muri ako karere Burundi bwitwa kubuza inyuma ya Kenya. Nta kindi gihugu na kimwe gifise abamenyesha amakuru bagera 100 bahunze. Nta gihugu na kimwe gifise abamenyesha amakuru bagera 7 baciriwe imanza zo guhera y'ubuzima bwabo bwose atakosa riboneka bakoze. Nta gihugu bica abantu imbona nkubone ku mutaga, ababishe bazwi ntibakurikirana. Si kuvuga rero ngo uko byavuze na Reporters sans frontières ngo bica bibavyo, oya nta namba. Reporters sans frontières ntiturusha kumenya igihugu cacu. Abamenyesha amakuru baremeza ko batotezwa mu gihe baba bariko barakora akazi kabo. Hari abamenyesha amakuru bamwe usanga bagiye ku rubuga batoroherezwa, ugasaba ko bagurwa vyarabaye cafise ubururu tari buke. Ishirahamwe Reporters sans frontières ryo rivuga ko ikigeranyo cakoze hakoreshejwe uburyo bushasha, ariko kandi rikemeza ko intambwe ikiri ndende mu Burundi kuko hakiri vyinshi bibuza abamenyesha amakuru gukora akazi kabo mu mwidegemvyo.